tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Satani nta kintu kimwe akora kuri ubwo, abiba imbuto yiteze ivyamwa muri kazoza. Ivyo ariko aragira uno munsi, nimuhave mwiyumvira ngo yiteze ivyamwa uno munsi. Yiteze ivyamwa mu myaka 10 iri imbere, yiteze ivyamwa mu myaka 20 iri imbere, yiteze ingo zitagira umugisha, abantu batagira umugisha, yiteze ibintu nyene kanaka. Kubera iki? Imbuto z'ubusambanye ariko arabiba mu bantu kanaka. Vuga ati ndase kunyagwa n'umwasi, ndase kunyagwa n'umwasi. Biva ngo ntazanywa n'ikindi, azanywa no kwiba. Yibiki ikintu kimwe mukiri ku buzima bwawe. Nimba uri kurankurikirana neza, uratangwe gutahura igituma Imana iguma yesista mwirinde ubusambanyi. Nimba uri kurankurikirana neza, uratanguye kujya mu rwego rw'abantu batokinisha icyo kintu, badashobora gukinisha icyo kintu. Iyo si je. Praise God. Bugati ndanga ubusambanyi n'umutima wanje wose, ndanga ubusambanyi n'umutima wanje wose. Kandi reka tubivuge nyene bivuye indani. Nimba wakiri gutahura, uri kurakira gutahura, vuga ati ndanga ubusambanyi n'umutima wanje wose, ndanga inzira y'ubusambanyi n'umutima wanje wose. Icya kabiri, sinzi ko wagezeyo. Icya kabiri, ubusambanyi, oh my God, bukuraho protection divine hejuru y'ubuzima bw'umuntu, uburinzi bw'Imana. Somera, vuga ati ndarinzwe, vuga cyane ati ndarinzwe. Bano Imana, Bibiliya ivuga kuri Yobu. Somera Yobu 1, Yobu 1 umurongo 9 na 10. Maze Satani yishura Uhoraho ati mbega ugira ngo Yobu yubahira Imana ubusa? Ego. Ntiwamuzitiriye uruzitiro rumukikije? Vuga ati Yobu yarazitiriwe uruzitiro rumukikije. Bari maze mwimvira rero Yobu ngo Imana iramukunda gusumba uko yigukunda. Nawe iragukunda. Vuga ati Imana irankunda. Nimba igukunda rero, mwavimvira ngo hari ibintu Imana igirira umwe ntigirira uwundi. Eka aha twese Imana yarashize uruzitiro hejuru y'ubuzima bwacu. Hari uruzitiro rugukingiye. Vuga ati hari uruzitiro runkingira, hari uruzitiro runkingira, hari uruzitiro runkingira, hari uruzitiro rukingira ivyo nkora, hari uruzitiro rukingira ingabire zanje, hari uruzitiro rukingira ibikorwa vy'amaboko yanje vyose. Reka ndaguprove, birivuga ngo nkuko imisozi ikikuje Yerusalemu, ngo niko rakikuje abantu biwe, ngo uhereye none ugashitsa ibihe vyose. Mbega umuntu w'Imana, abantu bize ko abantu b'Imana umbwira amen. Bireke kugira ngo nkuko imisozi ikikuje Yerusalemu niko rakikuje abantu biwe. Mbere igarenza ikavuga ngo mbere ngushushanije mu biganza, inzitiro zawe ndazihoza kwa maso. Vyumvikana umwana w'Imana wese hari uruzitiro ruri hejuru ubuzima bwiwe. Mugabo rero Satani arabizi ko niyomena, niyosambura, nivyo yabwiye Imana igihe agenda kwataka Yobu. Yobwiye ati Yobu narabigerageje gukora ku bana biwe biranga, narabigerageje gukora ku masho yiwe biranga, naragerageje gukora ku mubiri wiwe biranga. Ati Yobu nakubahira ubusa, waramuzitiriye. Muyandi majambo, uyu munsi kubona wiri ugashika ngaha
nuwava bimvira ngo satani yahindutse kugira umutima mwiza, eka yabigerageje biranga. Mbwa icyamubujije n'igiki? N'uruzitiro ruri hejuru ubuzima bwawe. Haleluya. Vuga ati hari uruzitiro ruzitiriye ubuzima bwanje. Nimba wadandaje ukunguka uno munsi, nimba habaye ibintu wowe ukazigurizwa ugasanga warenganye, hari impamvu. Hari uruzitiro ruri hejuru ubuzima bwawe. Mugari yuko uruzitiro ruri hejuru ubuzima bwawe, umuntu ashoboye kuruzigama cyangwa akarumena. Umuntu ashoboye kurusambura hejuru ubuzima bwiwe. Kimwe mu bintu birusambura uruzitiro ni ubusambanyi. Ubusambanyi bukuraho protection. Urabona nk'ubu nje nkinyegeza ngaho inyuma y'ino nkingi gutya, kireze mwebwe muri mu mbavu, abari ngaho barashobora gutambona. Ivyo wogira byose bizabira kwita ngaha kuri intuze, kuri iyi nkingi, kuko ndi protege. Mugabo iyi ni example nakarero fashe. Usambanye nk'ubu dufate cye sambana, wazi ikintu kiba iyi nkingi kivaho cyamba expose. Ibintu byose byahora bikubita bikikubita ngaha, bigasubira kwita bikikubita hajya. Ubu rero ndoye ahantu ku isahani y'umwasi, akubise icyahora kinkingira cyamvuyeko. Cyakuweho ni iki? Mwugurira umuryango umwasi. Urazi igituma? Ni kubera umuntu asambanye avuye mu ijambo, kuko ijambo rivuga ngo ntusambane. Asambanye avuye mu ijambo, uvuye mu ijambo uvuye muri protection. Uvuye muri protection, umwasi agukenereye hose niyagutorera, agushake niyagutorera. Avuze ati mena ijisho, baca bamena ijisho. Urabaza Samusoni wani Imana. Samusoni nosema ko yiprotege, yari uzuye n'ububasha n'ubushobozi ku buryo yarateye ubwoba. Mugabo umunsi umwe baramumenye ijisho. Ngari ryo jisho rya Samusoni ryamenywe n'iki? Ryamenye no kutirinda ubusambanyi. Imisi yose biriva ngo yava mu nsago z'Abisirayeli ngo akagenda mu bakobwa b'Abafilisitiya kujya kuronderayo gushurashura. Ivyo bibazo byari bisanzwe? No, ivyo yari karugururira ikirere cyo kimwemu kuba vide gutya. Haleluya. Nabiyo byahereje rero, byahejeje n'amaso wamunogoye n'urupfu rwagiyemo. I protection hejuru ubuzima bwawe, nyumviriza, barayizigama, barayikingira. Igituma abakristo benshi bari expose, haraza kijya gakubita, hakaza kijya gakubita, hakaza uruzitiro rwawe rw'inkemu baragwimeneye bonyene. Barumeneshe jiki ubushurashutsi. Satana arabizi niyoshora umukristo takata mukuye muri protection. Arabizi niyo detruiza abana bawe takata gukuye muri protection. Niyo detruiza ibyo ukora takata gukuye muri protection. Agukura muri protection gute? Atangura kwinjiza ibintu nk'ivyo boroboro. Pole. Anje biriva ngo na igisuma kizana no kwiba, kimwe na mu byo yiba niyo protection hejuru y'abana b'Imana. No kuyiba, no kwikuraho. Ayikuye arabiza ati ndarose access ku modoka yiwe, ndarose access ku nzu yiwe, ndarose access ku kazi kiwe, ndarose access no ku mubiri wiwe. Kuriko abantu rego batura akaguma gwara, akaguma dandaza, akaguma homba. Kubera iki? Icyamukingira cyaravuyeho. Haleluya. Tarabashakaraba. Visama ibintu byinshi ngomba kuvuga. Somera ivyahishwe Yohana 2:14. 2:14. Ndabireka ingene Satani vraiment adetruiza abantu. 2:14. Nahise amaverse menshi magasenza kuyavuga yose. Ariko mfise ivyo nkugaya ko bike. Kuko iwanyu uhafise abakomeza inyigisho za Baramu. Kuko iwanyu hafise, mwumvirize neza. Iwanyu hafise abakomeza inyigisho za Baramu. Yigishije Baraki gushira igitsitaza imbere y'Abisirayeli. Mwumvirize neza. Inyigisho za Baramu baratubwiza arizo. Baramu yigishije Baraki gushira igitsitaza imbere y'Abisirayeli. Angomenda gusigura ibintu bikomeye ngaha. Yabigishije gushira igitsitaza imbere y'Abisirayeli kugira ngo bajye ivyaterekeshejwe. Icambere yabigishije gusenga ibigirwamana no kujya ku byatekerejwe ibishushanyo ibigirwamana. Cyakabiri bashakane. Icyakabiri yabigishije ivyo gushakana, mani majya by'ubusambanyi. Reka ndababwire histoire ngene yagenze.
inyigisho ya Baramu aho yazananye. Mwese muramuzi Baramu yatanguye mu profete w'Imana, a profetiza neza. Mugabo mu nyuma aradeviya, adeviye umunsi umwe Baraki amuzaka mubwira ati je shaka kumvumira Abisirayeli. Amuha n'ingero, amuha niki ingero niki, amuha ikiguzi, amuha igiturire, amuha ibintu kanaka. Hamwe ati ndakuriha, genda profit, genda bavume. Okay, Baramu avuga ati iyo notice no yihusha, muvugishwa n'Imana. Ataraguruka aragenda. Mugabo arasohoka aravuga ati ishi Imana izobwira kuvuga nico nzovuga. Hama aragenda aduga hejuru ku musozi, abaraba ahantu bari nk'ariya mu kiyaya. Abaravye gutya mwe muhora hamuzako, hagutangura kubavuma, acatangura kubahezagira. Avuga ati mbega ihanga rikomeye, mbega ihanga ryiza, mbega abantu b'igikundiro, mbega aravuga ibintu vyinshi gushika avuga ati coma nkazokwipfira cyo kimwe nabo. Baraka aramuraba ati none Baramu tuvugana ukuri, we nagutumye kubavuma, uri kurabahezagira. Atumva basi vumureka kubahezagira, ureka no kubavuma, mugabo ntubahezagire basi, kuko uri kurabahezagira uri kurabamplifya. Yaratabura amasimwe mingena akora. Okay, Baramu arisigura avuga ati mugaje nabikubariye yuko pe importe amazahabu n'amafeza wompa, iki Imana imbwira nicyo nzakuvuga. Sawa, birasubira kandi arabaheza gushika ku ncuro ya gatatu. Acara Baraka aramubwira tumviriza Baramu tubihagarike basi, ayo wariye byayo nyene mugabo tubihagarike. Okay, Baramu acarataha na Baraka arataha. Ndari yitubwiye rero yuko ariho sokre yavuye aha Baraki yatumye yugururira urupfu mu Bisirayeli. Yagize iki? Yumviriza neza. Ikintu yagize yacamubwira ati Baraki, haki gituma ngenda kubavuma bikanka ni kubera Imana ibemera. Nemwanyumvise? Ati haki gituma ngenda kubavuma bikanka ni kubera Imana iracyari mu ruhande rwabo, baracyari mu nzira nziza y'Imana. Ati rero reka ndaguhe sokre imwe, nimba ushaka kubya bwoko bumerwa nabi, iga ukuntu wo watandukanya n'Imana yabo. Rondera ibintu wokora kugira ngo batandukane, Imana yabo ibavemwo, niyo bavamwo bizoba vyoroshe urupfu cyagwinjira muri bo. Ati kandi ndaguha nibanga, ati Imana yabo iranga ibigirwa Mana, nico kintu cyambe iranga ibigirwa Mana. Ati rero rondera ukuntu mwoza mubatumira kujya no gusangira indya za terekewe ibigirwa Mana. Ati hanyuma bakibajamwe na mwebwe bakibasenga. Avuze ati niyo, ati ndabizi ko nibakwemerera kuri ivyo Imana yabo nizokwemera kugumana nabo bari kwasenga ibigirwa Mana. Baraka avuga ati akunda kumvise. Hanyuma cyamubwira ati aka kabiri injiza ubusambanyi hagati yabo. Tirondera abakobwa beza bunga iwanyu, urondera ingene ubacengetereza binjiremwo, hama bajanemo n'abahungu babo basambana. Ati ndabizi Imana yabo ikindi kintu yanka gose n'ubusambanyi, nibashikayo bakabigira Imana yaza kubavamo. Okay, Baraka turakoze. Ngibire bya Yohana ivyo bavuze ati yereka bwirisha ngira ati icunda kugayako nuko wemereye abantu bakomeza inyigisho Baramu. Iyo nawe ni yihe? Ni inyigisho y'ubusambanyi no gusenga ibigirwa Mana. Alors, urazi ikintu cyaciye kiba, Baraki yaciye bipratika, Abisirayeli baca birotuva benshi muri bo bariko basenga ibigirwa Mana. Icya kabiri baca birotuva mu busambanyi n'abanyamowabu. Birotuvye gutyo mu busambanyi, mwese murabizi ko Imana nishobora kubana n'ibintu nk'ivyo. Imana ikirakinjura, presence y'Imana kirabavamo. Bano Imana birivuga ngo uwo munsi haci yatera icyago mu Bisirayeli, hapfa 24,000 by'Abisirayeli. 24,000 byose byapfuye kubera iki? Presence y'Imana yavuye hagati y'Abisirayeli. Mbwa yakuwe niki? Reka mvuga ibintu bibiri. Icya mbere gusenga ibigirwa Mana, icya kabiri ubusambanyi hagati yabo. Vyumvikana ngo kubera ko urupfu gwinjiye muri bihanga, impemu y'ubusambanyi niyo yuguruye, yakuye protection hejuru y'Abisirayeli. Iyaba hejuru y'Abisirayeli atabusambanyi bwigeze bwinjirayo, impemu y'urupfu he gushobora kwinjira mu Bisirayeli. Alors kimwe mu bindi bintu vyinjira iyo umuntu akoze ubusambanyi ni impemu y'urupfu mu buzima bw'umuntu. Twese tugati impemu y'urupfu.
Barumana iyo umuntu akoze ubusambanyi ikintu cya mbere kiba protection divine muvako. Protection divine muvuye ko ubusambanyi imwemu y'urupfu ica yinjira. Imwemu y'urupfu yinjiye iyi mwemu iri très dangereux mu buzima bw'umuntu. Tuvuze imwemu y'urupfu ni mwumve imwemu iza kuniga abantu gutya bagapfa. Eka ikwikira hejuru. Imwemu y'urupfu irashobora kuza muri business yawe. Business ikayideturiza buhoro buhoro. Yasambanye n'umuntu umunsi mu mbaraya yinjiza mu nzu bararyamana akura y'ikintu bita imwemu y'urupfu. Protection muvako. Satana caronka access ku bidandazwa vyiwe pore pore asambura kajya asambura kariya ugasanga umuntu yora umutunzi bamwe bacavuga ngo numukoshi ngo yanduye umukoshi mu muntu baryamanye si umukoshi ni imwemu y'urupfu yinjiye. Abarundi bavyita umukoshi mbwa uyu si umukoshi uyu n'abarundi nyene bavyita umukoshi. Imana ntivyita umukoshi ivyita imwemu y'urupfu. Business igasambuka yose pore pore yibona si ukuvuga batari karakora ariko arakora mu giyo mwemu musumvye ubushobozi igasambuka pore pore yose akabona iraheze akakiri irindi deni muri banki ati mfasha arabikuye kwivyura yaheza ko implant yo business yiwe nubundi yamwemu kabaroskata. Reka ndabwire abantu Imana abantu icyo bihendako wiyumvira ngo ninaryamana n'umuntu hama nkikingira nkakoresha gakingirizo nkikingira ndagihejeje. Wikingiye sida, wikingiye sifilisi, wikingiye hepatite, mugabo ni wikingiye imwemu. Imwemu nikingwa n'ubukingirizo. Izo mwemu zo urazitahana. Iyo mwemu yo urayitwara. Uri ku muntu ashaka kwiro tuvano umenga inda niye ntakoze kazi kunti yatwaye inda. Imwe muzusambanyi ni zibi cyane gusumbya gutwara inda. Ibintu busambanyi byo gukura mu buzima bw'umuntu ni bibi cyane gusumba gutwara inda cyangwa kugwara sida. Umuntu agashaka niumva ivyo business ko vyase akabazingira ni business tariyo akayivamo akaja mu bindi akaje nko muri transport imodoka yiwe akacyumva yakorotse kuri honga yamenetse. Nawe ibiriko biraba urupfu waragwinjije umunsi umwe. Inyigisho y'abaramu yarinjiye umunsi umwe muri wewe warize ibijyanye gusambanura vyakira akavuga ngira ngo hamagaje fata amafaranga yarasiga ati gira si imperengetere nubatse nakazu akaje genda kubaka inzu akarondera gura gapazira kubaka inzu aho nyene leta ikacifata ingingo ati inzu zose ziri ngaha randura urafina umva ivyivuro vya mugimu gusa umunsi umwe arasambaye mbwa ico kintu aracugururiye n'umuzukuru wiwe gushika kuri generation ya kane. Ibintu kanaka bigenda bikubita nkemu y'urufu iri très dangereux. Cyo kwinjira mu buzima bw'umuntu umwana umwe akagwara amafaranga yose yarafise fye akaja kwara ingwara mu bwonko ya yindi no mu bushinwa batavura akagenda amafaranga yose yarondeye imyaka 40 yose agaherera kuri uwo mwana. Wewe kwibaza ngo nakantu gapfuye kuko nyene nigapfuye kuba hari umunsi umwe hingiye ikintu ukure niko satani yinjije ibintu azi ko bizoteturiza kazoza k'abantu mugabo abantu barasinziriye ntibazi ivyo ari byo juste umunezero w'iminota 5 10 nkajya gusambana bijya n'ibijyanye. Oya vraiment tuvugana kuri ave nimburi sereye n'ubuzima ukaburi kuranyumviza ugazosubira gukura impunzi imbere y'abantu imbere y'umuhungu cyangwa imbere y'umukobwa uzoba udakunda ubuzima bwawe uzoba udakunda na future yawe uzoba udatahura ibintu by'impembo uriko biraba hejuru y'ubuzima bwawe. Aha rero hano Imana ivyo kwivugisha ngo ibi ni ivy'abapagani je nabikuye mwibi abantu bari seriye bagomba gushika kure atari ivyo yatumwe n'umupfumu atari ivyo yatumwe n'abantu bagiraniye pacte hano kanaka arabizi ko unubusa. Reka ndababwire ibintu ni vy'imhemu cyane ku buryo mudashobora kwibaza. Urazi ko n'abajoueur iyo bagomba kujya gukina baranababwira ati wirinde muri no miss ntuzobonane n'umugore. Nandi ko ndavuga maraya buryo wirinde nawe wakuza ati uri faible gose peu importe grâce yawe woshika muri terror winjiza ibitsindo vyishi
ugacangana igori ukaribona gutya ugatera hariya naho mutwenga je ndiko ndababwiza ukuri umuntu wese akunda ubuzima bwe agomba gushika kure bantu Imana atari ibintu yatumwe atari ibintu bamubwiye ati kugira uprospere gira ibi arabizi ko iki kintu ni ikintu cyo kwevita gose wowe utomboye kubimenya ukiri muto ubusambanyi bwica destiny y'umuntu abantu bose mubona batashitse kure so ko Imana itari yabageneye gushika kure abantu bariko barasibisa ibintu batazi karabashataraba umuntu afise destiny nini cyane kimwe mu bintu Satana mutega ubusambanyi umuntu afise destiny nini cyane hari umuhamagaro muri kuzima bwiwe kimwe mu bintu Satana mutega ubusambanyi urazi umuhamagaro we hejuru ya Samson wari umuhamagaro kwibera abisirayeli umuhamagaro gukingira abisirayeli mugaraba ikintu yatezwe ubusambanyi mission yiwe abarayirasa urazi umuhamagaro wari kuri Yosefu wari umuhamagaro munini cyane umunsi umwe yararose abona bose bamunamira hejuru yiwe hari umuhamagaro munini gose hari ikintu kinini cyane azokora reka ndababwira ikintu Imana yarizi ko muri Egiputa azotera inzara kandi yarizi ko Yosefu azosova Egiputa yari imwe mu muhamagaro hejuru y'ubuzima bwa Yosefu mugaraba ikintu yatezwe ubusambanyi imbere y'umugore wa Potifari erezuma ko ataneshejwe iyatsindwa byari kuba biheze Yosefu twirirwa turigisha nitwa tukimwigishije urazi gituma Yosefu yasovye Egiputa agasova n'umuryango wiwe Yosefu yaranesheje imbere ya atake ubusambanyi iyo yihenda yohereje gupfa ataca maze ataca shitse ko mu buzima mugabo uraba aririnze hama cyabeshe ko ashizwe mu ibohero Imana ikumana nawe mu ibohero aba umukuru w'ibohero Imana iri kumwe nawe raba inyuma ya vyose ivyabaye sinzi ngene ama situation yoroganije atumbugwa mu gasho atwagwa asubizwa ibwami kubera iki umunsi umwe yaranesheje ahantu abandi batsindikwa imbere y'ubusambanyi igihe cyose uri kurabatake n'ibintu nk'ivyo umenya ati imbere yanje hari destiny nini Satana agomba kudetruisa imbere yanje hari umuhamagaro munini cyane Satana agomba gusambura alors muri uwo mwanya urashobora kuneshwa ivyo bikaba biraheze mbwa urashobora gutsinda histoire yawe ikabandanya peu importe ingene usinzwe umeze ko ari gihumenga urasinze mugabo baye desavantage mbwa naho usinzwe ukamenga baye desavantage burya ntubaye desavantage kuko na Yosefu imbere ya muka Potifari wamenga baye desavantage ashigwa mu ibohero arabeshewe ibintu byinshi mugabo inyuma ya vyose yataye hejuru imwanyumvise sharabasakarabrande vuga ati ndanga ubusambanyi aro igisuma kiza no kwiba ama destiny y'abantu kibigira gute yinjije ubusambanyi mu buzima bw'umuntu destiny y'umuntu akaba yitwaye ukakibona umuntu yari incabwenge mu ishure yaba uwa mbere yari umuntu mbere tuvuga ati uyu muntu vraiment azoshika kure mugabo raba rero yahereje atora amakopano hajya kuyarara na bwa bwenge na ya potentiel ngana kwa kundi yugururiye impemu z'urupfu mu buzima bwiwe amen kavuga ati norega pastor ntamwe ibi bintu byo byarashike mu buzima muri parcours y'ubuzima bwanje no cangira iki nyumviriza abantu Imana ndafise solution dimanche zo kwigisha ingene ubikura mu buzima bwawe burundu nyene hari ibintu kanaka uzogira ubikure mu buzima bwawe burundu mugabo for now ikintu ngomba ndakwigisha nkamwe ibintu byo byaragushikiye muri parcours y'ubuzima bwawe ikintu ca mbere nubirenze ko uruhu rw'amazi nkaho umenya n'ivyabaye genda imbere y'Imana ubwira Imana ati Imana iri joro urabizi ivyambaye kurabizi forgive me mbabarira kandi apana vya bintu by'akajambo cishijeko no
d'abord icyo kintu kibanze kikubabaze ubone ko ari ikintu ni imbuto umwasi yagombye kuba mu buzima bwawe. Hama uje imbere y'Imana usaba imbabazi Imana kuri icyo kintu. Hama ufata ingingo uvuga ati ikintu mu buzima bwanje Imana nose makumbabariye, wakira imbabazi wizere kubabariwe. Hama ubw'Imana ati nose makumbabariwe mu buzima bwanje bwose iki kintu kizosubira, ndafasha ingingo ruhasha hako nosubira inzira no pfuma mpfa muri ubuzima. Kimwe mu bintu bikura umuvumo winjiye mu buzima bw'umuntu gutyo bikugwa no kwihana icyo kintu no kugeba burundu. C'est fini. Naho nimba vyari vyagushikira mu kacihana burundu, nyumviriza ntugire ikibazo, ntuhavuga umana condamnation yakahise kawe ngo kiba kiko kirankurikirana. Eka wara Yesu Kristo ukihana ukakira imbabazi z'Imana ukabivamwo burundu, icyo kintu cyaragukuye mu buzima bwawe.